Imyaka 19 irarumanye hasinywe amasezerano ya Arusha, none yoba amaze gushika ku ihangiro yari yihaye. Mu mugambwe Sawanya Frodebu bavuga ko ihangiro ry'amasezerano ya Arusha ritarashika nka neza. Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe wa Melchior Ndadaye ati hariho akagihaze, reka tumwumvirize. Amasezerano ya Arusha sinova ko yifashe neza kandi sinova ko yifashe nabi. Kuko amasezerano ya Arusha hari abantu batabizi neza batarabyumva neza. Nagomba ndabitomore. Amasezerano y'amahoro no kunwanisha abarundi. N'amasezerano yo kurondera amahoro no kurondera ingene abarundi twosubiza hamwe tugahariranira tukabana neza mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu. Mu Gifaransa burya avuze neza mu Gifaransa ko mu Gifaransa bavuga bati l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Si amasezerano yazanye amahoro ngo aterekaho, amasezerano yazanye ubumwe ngo aterekaho, amasezerano yafashe intwaro nziza ngo aterekaho, yerekana ingene tuzoyishikira no kuvuga turi ku rugendo. Amasezerano y'Arusha rero sibijya byanditse abantu babona, ni ibiri mu mitima y'abarundi ubu bishimikije ibyo twaciyemo, ibyo twabayemo, ibyo igihugu cyabayemo, nibyo bipfuza ko twoshikako. Ibyo rero birahari, abantu baramaze kubimenyera, barazi ko twifuza amahoro n'umutekano kuri bose, barazi ko twifuza intwaro ya demokrasi, barazi ko twifuza yuko barundi bobana neza, barazi ko twifuza igihugu gitekanye, igihugu kimeze neza, igihugu nyabagendwa. Ibyo barabizi. Ibyo rero nuko ko amasezerano y'Arusha ari ku gikorwa cyayo kiko kiragenda buhoro buhoro, kuko hari abatarabyumva neza bitiranye amasezerano y'Arusha n'amarongo, amafaranga, ibyicaro, ibintu byose ibyo bisayanga none bihenda amaso. Harabayitiraje rero nibyo nje gituma kenshi na kenshi umusanga afise ingorane. Aho twifuza gushika ntiturahashika, kuko ubwo Burundi bw'iteka twifuza, ubwo Burundi butekanye twifuza, ubwo Burundi bwiyubahiriza bwubashe twifuza, burangwamo intwaro ya demokrasi, aho imigambwe ihiganwa, atamusunikano uhari, ataterabwoba rihari, ataguturubika abantu, atagutoteza abantu bihari. Ubwo Burundi twifuza burangwamo intwaro ishimikiye ku mabwirizwa n'amategeko, atari amabwirizwa yariyo yose, atari amategeko ayariyo yose, ariko yubahiriza uburundi abarundi bose. Aho rero nditurashika, mu Gifaransa babyita ideal, nico twifuza kuzoshikako. Uru tugenda rero intambwe ku ntambwe. Kubana rero amasezerano y'Arusha atashoboye gushika aho twifuza n'ingoga, icyambere cyagoranye nuko yatewe kw'igikumu, hariho imigwi ibiri kigwana, umugwi wa CNDD FDD n'umugwi wa Parti FNL bari bakigwana. Byabaye ngombwa ko habandanye ibindi biganiro biyuhirira kugira ngo ashobore gushirwa mu ngiro. Cyo kibi cyambere. Icya kabiri nuko igihe tuyatera ko igikumu harimo yahigamo ibyamoko, harabahigamo ibyamoko banayatera ko igikumu bagonanwa. Uyu nayo nyine yarabaye intambamyi. Iyindi ntambamyi yahabaye, hari abayateye ko igikumu biyumvira iby'amaronko gusa, ati tujya turonka abashikiranganje, tujya turonka abashinga amateka, tujya turonka ababuramatari, tujya turonka abaserukira Uburundi mu bindi bihugu byo hanze. Ibyo rero byarabaye intambamyi, kuba intambara yari ikihari, kuba haraba mu mutwe barafise iby'amoko, kuba mutwe barafise iby'ibibanza, ka karanga mutima twifuza muri yo ndikashotse kamenyekana. N'ubu arabatarakumva neza bakiyagwanya. Rero amasezerano y'Arusha yarafashije ibintu bitari ko batabizi. Ikintu cyambere yafashije, twaramaze imyaka irenga 30 twiyumvira, kandi hariho abemera ko ikibazo kiri mu Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo byarabaye, abantu bose nabo hanze niko babyibaza, ntibari bazi ko ari intwaro mbi. Icya kabiri, aya masezerano y'Arusha yaragize iyindi ngorane
kubera ko abo muri ibihugu by'akarere harabaterekwa demokrasi, harabaterekwa intwaro y'imigango myinshi ihagaze kuri demokrasi kandi si kure yacu. Ibihugu byose bidukikije sinibaza ko byemera ko amasezerano yarushamwe yoja mu ngiro kujya ameze byonezego, kuko n'abanyagihugu babo nabo cavuga ati natwe turakeneye intwaro ya demokrasi, natwe turakeneye tukisha tukizana. Rero nibaza ko abantu twokumva ko amasezerano y'Arusha ni umutima barundi bafise wo kubaka igihugu citeka. Ayo niyo masezerano y'Arusha. Kugira rero wibaze ngura yazimanganije, harabagerageza kuyazimanganya kujya yanditse bagomba kuyahora nk'ibibanza by'amakuru y'ibihugu. Kugira ngo uyazimanganye nuko uvuga uti ndakuye mu mitima y'abarundi bya bindi byose byabajyanishije kwa gukumirana, kwa kwicana, kwa kwangazanya, kwa gupfungira abantu uti ndabibakuyemo ubimitima yabo irera de. Aho byoshoboka. Ariko utabibakuyemo bazogumana y'amasezerano kuko yabishiza habona ategekanye uko kuri byo kubyabaye kumenyekana, ababikoze bakamenyekana, bahanwa bagahanwa, bagira igigomwe mugabo bamenyekanye ko hari ibintu bakoze muri iki gihugu biteye ubwoba byajyanishije abarundi. Arimo ingene inzego zije gucungera amahoro n'umutekano zokubakwa, igipolisi, igisirikare, iperereza, ntibibe by'umugamba, ntibibe ubwoko, ntibibe iby'intara kera burya byariterwa intara. Yubatsuko arerekana ingene igihugu kizosanurwa, arerekana neza ko ata leta y'u Burundi nimwe bimaze kwerekanwa ibyo byatubyanishije yo bigarukana, ikagarukana gukumirana, ikagarukana n'ubwicanyi, yibaza ngo n'inzira. Abo bose bibaza yuko gukumira abandi, kwisunga amoko, kwisunga imigambo, kwica abandi, gutoteza abandi ko yoba ari inzira y'umuti, baragenda baze barabaza bakuru ibihugu bamwe bunga mu karere ka Afrika. Habitwa babokasa bavuga ko batazoba ku butegetsi, habitwa ba Idi Amin bavuga ko batazoba ku butegetsi, hari ba Mobutu, hari ba Habyarimana, hari ba Gaddafi, ni benshi cyane. N'ubu hariho ababo muri za Sudan, kimbona bahava ikibaje no kubahava nabi bakagenda batukisha n'umuryango, bakitukisha bagatukisha n'umuryango. Rero abarundi twese twokumva yuko amasezerano y'Arusha ari inkingi y'amahoro n'umutekano, ari inkingi y'intwaro ya demokrasi, ari inkingi y'igihugu kirimo amategeko n'amabwirizwa, ari inkingi yuko abarundi twobana neza, ari inkingi yuko twokubaka igihugu cyacu tukagiteza imbere. Ibyo nabyo ufatiye mikro ya utembere hose ubaza umuntu batavyemera, ukumva umuntu atavyemera cyo uti ndiyemera amasezerano y'Arusha, uhere ku mugambo uri ku butegetsi, uhere no ku baporo no bambere bahora bagwanya intwaro ya demokrasi. Usanga ubu bose bavuga bati intwaro ya demokrasi, intwaro cimiye ku mategeko, intwaro ishimikiye ko abarundi bose bosabikanye igihugu gitunze bakabana neza, bose nibyo bavuga. No kuvuga rero yuko amasezerano y'Arusha ari ku gikorwa cyayo, arafise ingorane. Kibe no vuga nti ni nguko wowe uri kuragenda ugafata umuduga agenda Igitega ugeze Bugarama canke Muramvya, ipine rigatoboka cyangwa ikindi cyuma kikagira ingorane, uca uhagarara yapinuka ukayisubiriza, cyangwa cyakindi cyuma cyavuye ukagisubiriza mugabo bandanye urugendo. Akoro Arusha rero nayo yarahuze nizo ngorane ndakubwiye z'abantu bayitiranje n'iby'ibibazo cyangwa ibyamoko. Murafise ikizere ariko kwizoshika kwihangiro ndavye ibiriko biraba ubu kuri ayo masezerano y'Arusha. N'abagomba kuyazimanganya bakavuga ati niyo twisunga ntitugomba kuyazimanganya, kandi bagomba kuyazimanganya. Ukaraba n'abantu bahagurutse bavuga ati amasezerano y'Arusha ku barundi ni ntabanduka kugira basubize hamwe abane neza, bubaka igihugu citeka ciza uko bangana. Nkaraba n'abadufatira ibihano kubera amasezerano y'Arusha atari kwarakurikizwa. Nakumenyeje yuko amasezerano y'Arusha ahagaze neza kandi azoshika ku ntumbero, kuko ndabona hari abantu benshi nk'ibyo by'amoko bashize ku ruhande, ndabona abantu benshi nk'ibyo by'intara bashize ku ruhande, ndabona abantu benshi bipfuza yuko ibyo gihugu gitunze byose abikanwa barahari ni benshi.